Oh black baba. Anzwe ndumumantiye ndumumodo. Musanze ari wenyene ubundi mucamari nshambe nisha. Ari munze. Aranyene. Silva. Silva. Yaba. Uko wapi? Wallahi. Kikichama. Wow. Ayato. Hey, misomgeno wa mapenzi takupepeti tunaito. Hey, Johnny kupeleke popote popote upendapo. Hey, I wanna take you the place that you never ever seen before. Kwanza kitambo sana. Ya tulipo tuko tuseme kama tupo shuleni. Ya hivyo ndo tukaanza mambo yetu ya muziki. Oh ya baby challenge maya chopalanga maya ito. Yeah, misomgeno wa mapenzi takupepeti tunaito. Yeah, Johnny kupeleke popote popote upendapo. Yeah, I wanna take you the place. Ubu ni bingana. Ya ubu toramaze guhinduka ukuntu. Umuraba G-Star. Yaga. G-Star tushike kure cyane turenge nki level z'aba Diamond. Ya kubera umuntu weza kugusupportinga uriko uraririmba ubu ibintu bitumvikana no muba. Mu Rumonge mu Burundi ya Satbi. Yeah. Kuri O Black wewe yemera wahe muririmbyi ndavuga muri aba O Black ifuza kuzoro kuba ku rwego rw'eja. So ijambo no babwira nabirebire novuga kubera ndabona ko bafise ni bafise talent kandi abantu bazi kugwana nivyo barazi ivyo barimo mu bisanzwe ariko je kubwanje no babwiye ati bapambane Imana irababona kandi ndazi ko ibintu Yes sir. Hello everybody, lefando lemge Flava nizere ko mumeze neza aho muherereye aho mutuye ku migabane yose igize no mubumbe wisi ndakubwira ko byamaze gukomera ndakubwira kandi kari Iciza Tv ndekana gusoma nzukere subscribe utarabikora wowe umaze kubikora Emane bandanye iguhezagira ndakubwira ko muri kumwe na Said Arde Compinzan aka Obama Show Mr Connaisseur alias Noir Afrique enfant noir ambassador umuhuza ndabidadanure behind camera ni Siri Master Helper wanashaka kumwite Master Worshipper nina ndakubisa kari numu gospel ni Syriac gospel ari behind camera ni ari karatuma isanami zimeze uko usimbere no kuri channel yiwe YouTube channel ni Syriac gospel amaze ko subscribe uno musi rero novuga ko ari surprise dasanzwe nizere kuri abona ahantu turahantu ni beach nizere kuri kubona amato ibiki uno musi rero tuje kuvumbura abantu badasanzwe ni G-Star music n'abasore babiri bikora neza umwe ni O Black undi nawe ni Silver Boy nibo tuje kuvumbura kugira ngo ushobore kuyaga Siri ndizere tunyarukere kubera ahantu Yes Iciza TV novuga ko ari turi lemge Flava muri Rumonge Flava rero hari ibintu abantu bataratahura neza ico bita umuvumburo baguma bashaka ahantu hibaze ko tuhazi rero twebweje tubakorera ko aka tubibona rero sasa harera ni mu nkayamba abantu batahazi nizira Iciza TV twakirikiranwa n'abantu benshi batandukanye abava abari muri diaspora bose Canada USA haranuguruye mama Sunaona braza Yes Iciza TV na hanye na twamaze kuhashika tuje kuraba Silver Boy na O Black nuvuga ko abantu bikora neza muri music hano nabaririmbye basanzwe bikora neza akayabago mama amahoro sawa umeze neza amaze muko fresh wazima kawaida ini G-Star music O Black baba Salama mama muko fresh ini G-Star music n'abasore babiri ariko handa habona umwe maze mumeze gute rero Poa kabisa. G-Star music Oh ya tupo. basanzwe bagutita gute rero O Black OG. O Black OG papa take 5 fresh kabisa gute wewe Hassan Burundi Hassan Burundi ndabona wambaye n'agapira kandize ko no gufatana ko yo bimenya ya Hassan Burundi ukora iki hano mu bisanzwe ndumumantiye ndumumodo ya sa uri muri team y'abamodo ya
inkunga naje kuraba friend banje nyene baba star nyene mwe nivyo. Dusanzwe tuzi G-Style music wowe uyizi gute? Ndayizi gute? Ndayizi nk'abaririmbyi abantu nyene bashoboye yani ku kazi kabo. Bro welcome maze. Urumva rero nkuko bisanzwe twebwe twaje nka Iciza TV turashaka umutipe urangwa ko tumusanze ari wenyene ubundi mu cyamari nshaka kubikubaza kweke utomubaza uyo. Urazi impamvu harashaka kubimpisha ndamuzi. Oya kubera je n'ibindaba nibo bubiri uri mu modo sawa. Black Yup. uko fresh Nipo poa kabisa mzee. Mgenzi wani Umgenzi wani ari munzi aranyene Silva uko wapi? Wallahi hiki chama Wagwan ndakesera safi Umeze neza cyane gose karaza ni hatari man mugabo mune surprise ibintu sinari ndavyiteguriye ko jaha ntari ibi mbere kuvugisha reka njaha Silver Boy oya we ntangora nawe buraguma ngaha nta probleme uyu ni Silver Boy uni Black sawa. Silver Boy na Black tubazi nk'abanyamuziki ndavuga ko mwe dusanzwe tubazi mukorera hano ibikorwa byanyu nyine hano muri Lemge Flavor ariko ndashaka kumenya mpereye kuri umwe ngashaka guhera mu buryo bwanje kuri Black kugira ngo tumenye ukuri tumenye ingene byatanguye kugira ngo ashobore gutangura umuziki. Black yo byagenze gute kugira ngo ushobore gutangura umuziki? Wowe utanguye ryari utangura bigenze gute? Muziki tulianza kitambo sana. Tulipo tuko tuseme kama tupo shuleni hivyo ndo tukaanza mambo yetu ya muziki kidogo kidogo. Na tulianza 2018 mpaka hapo tunafikia tuko 2022. 2022 uvuga ko watanguye 2018 aho ugitanguye umuziki 2018 byaje gute? Waciye byatanguye gute? Bikuzamo gute kugira ngo ushobore kwinjira muri studio? Sasa tulianza tulipo tupo shuleni mzangu akaleta idea tupo wote tulikuwa shule moja mzangu akaleta idea sasa tukapanga hivi na mambo akaenda sawa akaleta G na mimi kaleta star bisigura ko yazanye G nawe cyuzana star mugize ati ni G star sawa. Uratanguye umuziki uri kuraraba novuga ko mwatanguriye rimwe mwese babiri mumaze gutangura amuhira byagenda gute bafata gute ho muravuka? Yego inde mukuru Silver Boy ni mukuru kwishure hoho ndasimbe kwa Silver Boy kuko numvize ko umuziki musana bawutanguriye rimwe mbe wewe idea umaze guzana idea ho byarakoreye kugira ngo ushobore kuyitahuza Petit Frère? Yego byaratorohe. Muratanguye umuziki rero ndashaka kumenya aho nyene muri iyo myaka ibiri tugeze ku myaka 4 mutanguye umuziki muri iyo myaka ibiri rero mugitanguye muhira babafata gute? Vraiment badufata neza kandi ni ibintu byo gushimira Imana kubera abavyeyi baradushigikiye ku byo bintu dukora by'umuziki. Na support yenze novuga ko usanga bigoye ahenshi atandukanye birabagora kugira ngo bashobore gutangura umuziki ariko mwebwe n'abavyeyi barashoboye kubashigikira. Uri kuraraba umuziki wanyu kuva mu gutanguye kugeza uno munsi ubona hari ahantu maze gushika ubona wakigwa gute cyane cyane mu bafana banyu ndetse ahenshi hashoboka? Ahanyene twamaze gushika kwanza icyambere ni gushima Imana kubera ahantu twamaze gushika sahanu hato kubera ukuntu twari kera nubu ni bingana ubu turamaze guhinduka ukuntu umuraba G-Star G-Star mu majambo yose star turacumva ariko turashaka kumenya ni wazanya G majambo yose G ni nkakujya uvuga groupe groupe atari yaba mudomo gaba ari yaba star novuga ko musanzwe muri aba star tubazi nk'aba star bakomeye cyane babikora neza ariko ndashaka mumpe ico bita sinovuga kapera ahubwo reka turirimbe turyoherwe sugo nyene turyoherwe tugende my heart twende oya baby challenge my heart upwalanga my heart misomgeno wa mapenzi takupepeti tunaito Joni kupeleke popote upendapo I wanna take the place that you never ever seen before
Nuko nyene man. Ya twende na Oblak. Nawe. Damu ya kwangu ndo nataka tu. Oya baby challenge mayacho palanga mayaito. Yeah, miso mgeno wa mapenzi ntakupepeti tonight. Yeah, njoni kupeleke popote popote upendapo. Yeah, I wanna take you the place that we never seen before. Oh yeah baby challenge mayato my delfina. Oh yeah baby palanga mayato my delfina. Waunyeni babu. Wagwan my delfina yari umudemo wanjye. Aho yasi umudemu wacu ni nakazina gusa ko muziki twarakunze turabona ko komera neza gushira mu muziki wacu. Ku bantu batumva igiswahili mwashatse kuvuga iki? Ya nakaziki gusa ko rukundo. Ya nkakujya tuvuga mayihati umutima wanje. Uri kuraraba hano mu gihugu cyacu baravuga ko umuziki utari kuraza ku rwego rwo hejuru, ariko twebwe kubw'iwacu twebwe nk'Iciza TV ko tubibona umuziki uri kurazamuka wabo hano iwacu mu Rumonge ndetse national. Ndashaka kumenya rero mwebwe mwifuza kuzokwibona hehe mu myaka 2 iri imbere? Twebwe twifuza tuzoshike kure cyane kubera icyambere kwanza umuntu ni gushira Imana imbere. Ya gusaba Imana twebwe dukene tuzoshike kure cyane turenge nk'i levels aba Diamond. Ya kubera nitura mugabo ni gusenga Imana buke dushikiyo. Ya novuga uti courage kwanza kuko courage kabisa murakora fresh amajwi arongorotse bigenda gute hajya mu kugira ngo mushobore kuronka idea mugiraga composition akaririmbo kaje ku murongo ngo bigenda gute? Ibintu bigenda neza man, bigenda neza. Sawa. Turafise aba legend bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu. Uri kuraraba mu ba legend dufise Sadbi, Fayaz, Kidumu, no hay mu legend memera muri abo bose. Je mu legend ndemera nga muri mu Rumonge mu Burundi ya Sadbi. Yeah. Kuri o Black wewe yemera wahe muri rimvye. Ndavuga muri aba legend bakomeye. Ni Sadbi bisigura ngo mwese kubera mwonsa amwe n'ivyumviro biba bimwe. Sawa, turaje hano iwacu mu Rumonge muri ko muraraba abaririmbyi ko babikora mu kibanza cyakangaye. Abaririmbyi bakora umuziki hano iwacu mu Rumonge murabizi ni benshi muri ko muraraba ingene babikora nuko mwe mubikora mwo kwikibanza cyakangaye. Cyambere Ya ngo nta wiga yasuko yego. Oblak burya arakunda guhoshereza Silver Boy. Oya nta n'umusi Silver Boy we ntibirashika guhoshereza ukumva urababaye ko ati je no mwanka tugabigahita duransambura na band wapi nabyo bishoboka. Uri kuraraba niki kintu ubona kizohava kibateranya bigatuma musambura na band? Ntacyo mbona nukuri. Abantu turakunda gupfa abadem nta birashika wasanga muri ku mudem umumuda wapi. Sawa, reka tugaruke muri music kandi ndavuga cyane ku kijanye n'amahiganwa. Amahiganwa arategurwa akenshi gashoboka. Mwebwe ntibirashika mga participa mu higanwa no musi numwe? Bado ntibirashika mugabo imbere bizoshika. Sawa, mugabo turumva ko izera wadi ishobora kuba ariko nizera ashobora kuba kandi must zoba. Mwebwe tubitega muri izera wadi? No. Ntimurimo? Yes. Ni ibintu gusa bibuze kwanza kubera twebwe twinjire muri izera wadi. Yari ibintu bibuze mugabo umunsi bizoba tubifise byose tuzoyinjira nk'umwaka uziyuko. Niki kintu rero mwemereye abakunzi b'umuziki ku kijanye na izera wadi ku kijanye n'amahiganwa muri rusange? Ya tunawaambia watuvumilie maana hata mwaka ujao tunaweza tukashiriki kwenye izera wadi. Ya niki kintu rero mwabuze uno mwaka? Ni kintu kibangama ni cyo kuvugira muri arakano turashobora kuvuga uri umufana wa ariko aragukurikirana ari umufana wa Iciza TV usanga afise urukundo arakano turashobora kuvuga asanga biragenze neza. Ako kantu nakantu kibanga ni twoshobora kukavuga mane. Canke ni bwabwo banyene bavuga bati izira wadi uko vyama byagenze wabaye kabiri ku mwaka uzengera ku wa mbere nuko? No suko.
Mwebwe nka G-Star muri yemera. turiyemera cyane. Sawa, nibe bintu rero bishasha mubwira abakunzi bako badukurikirana, abakunzi ba Iciza TV, abakunzi b'umuziki wanyu, abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusangi, nk'integuro nk'imipango cyane cyane mu muziki, ibintu bishasha muri ko murabategurira. Tunaweza tukapenda mambo mazuri yenyewe yako mbele. Tunapenda tu wazidi kutupatia support yao. Ni lazima sana. Mungu mbele sisi nyuma. Mambo mazuri yako mbele. Mambo yenye tumepanga ni mazuri sana. Mazuri, ariko mazu tubwire ivyo bintu muri ko mutegura bimeze gute? So mpaka kuyasema hapa yani ni surprise. Uti ni surprise twitege mu minsi iheze twarumvise Lolo. Tena kapera Lolo maze. Lolo ho mwashatse kuririmba iki mu bisana? Lolo ni kujya nyene tuvuga twebwe dukunda kuririmba indirimbo z'urukundo zo guhanura abantu bari mu rukundo. Nuko nyene twashatse kuririmba Lolo. Twende sasa Lolo. Chukua mic brother. Baby njoo situli. Jua limezama bado mimi nakusubiri. Lisali moja kwangu kama vile siku mbili. Maana umeniteka mwili paka yangu akili. Na bila we sina raha, mama kwenye giza tutawasha mshumaa, tukiwa kwa bedi tunapiga gitaa. Na I say Coco far away, don't leave my way, ndazikwa nawe mama the way. Kiss, 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 kiss. Don't feel I'm in love with you. Me in love with you. Don't let me kiss, kiss, kiss. Yeah. Pressure inapanda juu, inapanda juu. Na huwa mwenzio my baby, my lady, oh my baby. Fight for your case, yo. Hapo bro. Bara twiga ndema amia mwenzio kubita. Nachama maze kunshira muri mood ya Lolo. Sawa. Turacari ku muziki cyane. Muri ko muraraba umuziki hano wacu mu Rumonge. Murabona ko hari ahantu mushobora kuzoshikana nko kumwakuza? Yego hari ahantu tuzoshikana kabisa. Ukuntu imyaka igenda n'ukuntu ibintu bigenda bihinduka. Abantu barakunda kwidoga cyane ku muziki wo mu Rumonge, bavuga bati mu Rumonge umuziki waho urameze neza, atari ingorane bafise ntibaronka support, ndetse amasanamu bawukorera usanga atari amasanamu ameze neza. Kubwiwanyu ni kemwe mere abakunzi banyu, abakunzi b'umuziki w'u Burundi ababivuga uko cyane cyane? Cyane cyane support ziriyo, kandi ziriyo nyinshi. Kwanza umusani nimba bene babura support ni kujya babona nibazi kuririmba, nibazi kugira ibiki, nico gituma baburi support. None umuntu weza kugusupportinga uri kuraririmba ubu ibintu bitumvikana no muba. Rero uzi kuririmba ni umuntu aguha iyo support imana. Novuga ko kuririmba murabizi kandi muragerageza, ariko ndashaka kumenya cyane cyane kuri O Black band yanyu ubona izoshobora gushika nko kuri kuvyo ya moto band from Tanzania yakoze? Hapo inaweza ikafika kule mbele, inaweza ikafika mbele kabisa au ikapita. Na gisi miaka gisi inavyoenda na mambo yanabadilika, gisi tulivyokuwa mwanzo na hivi pana tofauti mkubwa sana. Urabona ko abantu b'abastari baravuga cyane ko bakunda inkumi, kuri mwebwe suko wapi? O Black ifuza kuba ku rwego rw'eja bado ushobora kuzomutanga Silver Boy? Hapana. Reka rero dusa n'abasozera, gira akajambo mushikirije abakunzi b'umuziki wanyu, abakunzi b'umuziki w'u Burundi, ndetse abakunzi ba Iciza TV, abadukurikirana muri rusangi, akajambo musa n'ababwiye cyane cyane kuri O Black. Cha kwanza tupende muziki wetu wa Rumonge. Cha kwanza naweza nikasema tunashukuru hapo tulipofikia. Na tupende muziki wetu wa Rumonge, muziki wetu wa Rumonge upo juu. Tujivunie cha kwanza hicho. Tunaweza tukapenda Iciza TV kwa kusupport muziki wetu hapa Rumonge, tunashukuru sana. Kwako Silver Boy. Cyambere reka dushimire Iciza TV kubera ni TV isigaye idufasha muri iyi minsi nga mu Rumonge.
kumenyekanisha ibintu by'abasani bo mu Rumonge. Ya reka tubashimira uko kandi abafanzi bacu tubabwire big up sana, mugume mubandanya mudukurikira mu Gmail yacu yose ya Gangsta Music, Facebook page muraturondera mukandika G-Star Music muraturonka hose. Ya big up sana. Kweri novuga ko ukora subscribe kuri Iciza Music ariko ntibagire no kuri Iciza TV, ariko nashaka kumenya uwo mtipagiye Hassan Burundi. Hapa njoo kwanza kidogo. Turangize kwanza haraka jambo kama nibutse ndashaka kubaza. Hassan Burundi. Yes, umumodo. Sasa Hassan. Reka ndakwibariza kantu gato. Hassan. Iciza Music. Aba tipe ubazi gute? Aba ni nka famille nk'abakuze banje kandi nabantu nyene bona babaririmbyi bazwi nga mu Rumonge musanzwe ngende ndumushisi. Ya ubisigura ko utavuki. Aya mvuka BJ nyene. Ya Iciza Music ubona imiziki yawe BJ iravuze. So sinovuga ko bivugwa nka kujya kwa Satbi cange Fizo, urabona ko ari legenda gusa ni bamwe b'abafana babo kubera tuvuga ko bamaze kugera mu kigero kinini cyatare no, ariko never give up bro. Sawa, urashobora kugira jambo rimwe ubabwiye nko kubatera intege? So ijambo no babwira nabirebire novuga kubera ndabona ko bafise ni bafise talent kandi abantu bazi kugwana nivyo barazi ivyo barimo mu bisanzwe, ariko kubwanje no babwiye ati bapambane, Imana irababona kandi ndazi ko ibintu bizogenda neza. Sawa, thanks sana brother Hassan Burundi. Urafise YouTube channel? No, ila iyo nari mfise gusa byakirimo ibintu birefu nyene ibintu shabira, ariko ahandi hose hashoboka ni Hassan Burundi. Facebook Hassan Burundi. Ya ureshi sana na nabonye urazi gusukana abanye kare wakoze amateka nga gusa ndagerageza sinkuko sinko abantu biyumvira. Ya Chuti mkundu wafashe kano kanyu kadukurikirana navuga ko gutamba wirorera birababaza ndetse biranavunana, ariko wakoze subscribe reka ndagushimira ndakugira ati Imana ibandanye guhezagira, ndakugira ko mwari kumwe na Iciza TV, ndakugira kandi ko mwari kumwe na Seda Adoka Mpinzane Obama Show, Mr. Konese Noir Afrique Enfant Noir Ambassador umuhuza ndabidadanure behind camera n'umuntu wa musaza Siri Master Helper, wanashaka kumwite Master Ospa canke ni Syriac Gospel n'umugospel komeye cyane, arabikora neza mu kuririmba indirimbo zahageza Imana. Nasimira no kuri channel yiwe ni Syriac Gospel, kore subscribe usangiza n'abajama abagenzi bawe ibikorwa vyiwe, nizere ko uzokwamuroranirwa uronka ibintu vy'Imana. Ndagushimira cyane ndakugira ati big up sana, Imana bandanye iguhezagira nshuti yacu ndakesera.